mugambi leta ishaka gutora inyishu ku bibazo bihanze abatwa nko gukumirwa, kutaronka ivyankenerwa n'uburaro, amatongo n'ibindi. Ubushikiranganji bwo gushigikirana imibano hagati y'akazina muntu n'iterambere ridakumira bufashanije n'abo bakorana bwipfuza ko uwo mugambi ari wo bifatiro mu bikorwa vyose byo guteza imbere abatwa. Uyu mugambi wubakiye ku nkingi zikurikira: kungura ubumenyi n'ubushobozi bw'abatwa, kubafasha kuronka ivyankenerwa mu buzima bwa misi yose, guteza imbere uburaro, isuku no gufungura neza. Uwo mugambi usaba uburyo bungana na miliyaridi 15 miliyoni 486 n'ibihumbi 395 by'amafaranga y'amarundi. Inama shikiranganji imaze guca hirya no hino uwo mugambi yarawushimye, ariko icishikiriza ibi bikurikira: kuraba neza ko ibiharuro birimwo ari ivy'ukuri. Birakenewe kumvisha abatwa ko ari abarundi nk'abandi bene gihugu bose, bakareka kwikumira. Harakwiye kuba isuzuma ry'ingene umugambi witegekanije mu bushikiranganji uri kuraja mu ngiro n'ingene wubatse, hakajamwo ikigabane gishimikira ku guteza imbere abatwa, kuko gushiraho umugambi werekeye abatwa bonyene ari ubundi buryo bwo kubakumira. Hotegekanywa ivyokorwa bigaragaza mu buzima bwa misi yose byo guteza imbere abatwa nk'ibi bikurikira: kubaha amatongo, kubafasha mu kuronsa ubufasha canke uturusho dutuma bijukira amashuri, kububakira uburaro bwiza, kubahimiriza kwinjira mu mashirahamwe. Iyindi migwi y'abarundi nayo nyene irakwiye kumvishwa kudakumira abatwa. Abajejwe intwaro ku nzego zitandukanye barakwiye gufata ikibazo c'abatwa bakakigira icabo, guhimiriza abatwa kwijukira ibikorwa bibateza imbere.